Ani ama equipe yaserukiye igihugu mu nkino zo ku mugabane wa Afrika ni CAF Champions League hamwe na CAF Confederation Cup. Ama equipe yose aje kuba yitwara neza cyane rwose mu nkino zo ku mugabane wa Afrika. Abarangije baronka ikigo gice gikurikira. Flambeau Centre yarenganye ino equipe ya Al Akdar niyo mu gihugu ca Libya hari abarabu. Mugiye ku munsi waje bariko barakina urukino rwo gusubiriza match yo gutangura vyarangiye ari bitsindo 2-1 kuri stade Intwari ku ntsinzi ya Flambeau Centre, ariko match y'uruturu vyaje ko barangira bitsindo 2 ku bindi. Hanyuma Aigle Noir the Fighters nayo hari abaje ko banganya kuri Abikira Stadium ni mu gihugu ca Ethiopia mu kino wo gusubiriza igitsindo kimwe ku kindi, ariko vyaje ko bifashe no equipe ya Aigle Noir the Fighters akubana mu gice kurikira kubera ko baje ko baronka igitsindo ku kibuga ca Novango cabo ca ino equipe ya Association Djibouti Telecom canke Association Sportive Al Sabieha Djibouti Telecom. Biza kuba birangira no ma equipe arose qualification yo kuja mu gice gikurikira. Flambeau Centre zohura na equipe yitwa Singida Black Star yakuyemwo equipe yitwa hajya ni Rayon Sport yo mu gihugu cy'u Rwanda. Hanyuma equipe na ya Aigle Noir the Fighters zochwa na equipe yo mu gihugu ca Egiputa. Equipe ya mbere ku mugabane wa Afrika ifite ibikombe byinshi ibeshi bayiharura nka Real Madrid ku mugabane wa Buraya. Ni mbebe navuga yuko ishobora ari nayo ifite ibikombe byinshi buriya ku isi kubera ko ino equipe yabayeho kuva mu 1909 ni kera cyane gose. Ni nka Pele hari bitaharuwe iranga hari bitaharuwe abashobora ko equipe ya mbere ifite ibikombe byinshi ku isi. Oya ari equipe za Real Madrid zose zigatonda inyuma yayo. Hari ni equipe yamaze kwandika izina. Ni equipe ifise uburyo kandi bwaje kwiyongera bakuye amafaranga menshi muri Mondial de Club. Yes, of course. Miliyoni zirenga 10 hafi 12 z'amadolari. Baje gutegura izi nkino uciyuhura na Aigle Noir. Jemba mbona Aigle Noir akazi kabo bagakoze neza pe. Kuba bapashije bakaja no kwino yindi ntambwe ni vyiza. Ariko sinkubeshe Aigle Noir ntibagombe bitegurire Primus League kuko alahari. Ariko basi mumfashe gato dukeze aya ma equipe agera kuri na yakeje kandi ndi nyuma yayo. Ariko twayakeje akubwiye ko ndumufana wayo muri izi nkino. Umurundi wari we wese agomba gukeza ino migwi yose kubera ikina bigarutseko. Hari page yanditswe ko mubona ngo mbe hajya yavuga ngo abo kwankana ngo ntibagira gute. Ariko vyo biro kwagara oya ngomba kumwumvisha ko hari abantu batanezererwa ivyo bintu bose bakinira inka gusa. Ngo bakinira inka gusa. Oya vyo urumva ngo kuri stade Intwari ngo nanka zikinirwa. Ngo nanka zikinirwayo urumva ko kanga ako payeje ngira ngo nitara undi inka nkabo yitanga kayitana undi munabaza batorana urukumva ngorane rukeruve ariko iyo nkabo yijana ku Ntwari. Oya niko nibo yikina. Oya inka ngo nikina ku Ntwari ngo nibayikinirwa nibayikina ku Ntwari ariko yarose uruhusha yoja gukinira uruhusha uruhabwa nande nawe uratinyuka keruve we none ariko none ndabakeza Flambeau nateye ibyatsi uriya muntu handitse biriya bintu kubera iki none iyo nka nawe yemeye kuza kwihiganika. Oya bijya narinda kazanye kugira keruve nibindi bakubwira ko ari minzane yaba uwayikiniye ntayitware n'uwayikiniye akayitwara bose ni bamwe. Ahubwo mbere uri musi y'uwundi niwemeye kuyikinira ntanayitware none neni yamutsinze ako nababwiye ati yo ngo yijana ku Ntwari yo kinirayo yarosogora uruhusha. Aha ni rivumbi ryotuma gusa Flambeau Centre ndayikeza ubwa mbere. Impamvu Flambeau Centre ndayikeza ivyikoze nta wundi mugura abikora ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Ubwa mbere basohoka Flambeau Centre round ya mbere barayirenganya batwara Primus League bari kumwe na equipe yitwa El Zamalek. Zamalek hama bacaja muri Confederation bakorogwamo na DSMP Darling Club Motema Pembe. Yes. Urumva iyi ni incuro yabo ya kabiri basubiye kurengana intambwe ya mbere. Ubundi ama equipe amaze gukora ibi bintu shirako kukuyemwo umugo mu gihugu baronga ikimigwi 4. Voilà urumva uje kuraba abamaze gukora ivyo ni bangahe. Hariho Olympique Star igihe yatwara Coupe du President isohotse yararenganye urukino rwa mbere bararutsinze baja kurugira kabiri. Haje bakuyemwo umugo muri Burkina Faso ntibuka izina. Nibuka ko umujournaliste yari aragira avuga iyo match avuze ngo une équipe qui vient de nulle part. nimba yari etware filante bakiri ico gihe umva bavuga
kuvuga ngo Olympique Star c'est une équipe qui vient donner pas mugabo ikuyemwo umugwi wa ntuzenye Etoile Filante iyo irabikoze. Flambeau du Centre yaje nayo irabikora irasubira iranabikora. Uwundi mugwi wabigerageje kubikora yari Aigle Noir ariko byarase aho baheruka gusohoka kuri ino ncuro birakunze. Nibaza ko mu bantu bakurikirana umupira w'u Burundi ufatiye hafi ku migwi yagiye irasohoka nta yindi migwi woza kumbwira yateye intambwe yo gukina urukino rwa mbere bakarurengana zibiri za mbere bagashira kurukwirikira. Kuri ibyo rero je bima uburenganzira bwo gukeza ubwa mbere umugwi wa Flambeau du Centre kuko igihe cyose wasohotse n'ubugiye gufina. Icyo ni cyambere. Icya kabiri ndakeza umugwi wa Aigle Noir kuko nawe nyene kuba bagiye ibyo babuze mu mwaka uheze bakabigwanira kuri ino ncuro bakabishikako nitaye kuba bagiye guhura imbere. Ino migwi niyo gukeza kuko football yacu hari urundi rwego igeze ko tuvuge ko imigwi ibiri yose ikarengana inkino. Tuvuge ko equipe ya Flambeau du Centre arishobora kubizi gutegura hano neza mu gihugu cy'u Burundi. Flambeau du Centre iracagira ku vy'uwitwa mu mikiro Medici yagiye yubatse. Icyo sinzi ko tucumvikanako. Icyo nico ariko n'umumenyereza bafise uretse ibindi bintu byose nawe n'umutekinisi yaramuwe nande. Erega barakoranye na moma nico gihe bari basohokanye. Niko babwira Dodi canke Flambeau du Centre kiragendera ku vyo mu mikiro Medici yagiye yubaka. Hanyuma ikindi naco aho nyene gatoya ugenda ukiyaringa ibintu ushatse kuvuga ngo bisa nkaho menga umushinge n'uwitwa mu mikiro Medici ivyo yakoze kuri kumumenyereza cyane ku vyatsi kubakinyi ba hano musi ko abo uwitwa mu mikiro Medici yasize bisa nkaho menga n'uwitwa Dodi haraba yagiye atemera agenda atandukana nabo. Bariho kuvuga ko ari kumumenyereza cyane kubakina yakozwe n'uwitwa mu mikiro Medici yabariro Critema yitondewe hamuba abasigana atavyibishobisho guko harabazamwo kubera ko bakubwiye ngo sinyira yagasinyira kuba hari ico za gutanga ariko ivyo bizaguba bicika kuri mu mikiro Medici. Wewe uvuga ngo Flambeau du Centre harabayivuyemwo bari bayifata mu ngingo yabyubatse mu buryo bwahe bwo bw'abakinyi yasize moma je nibaza ikintu yakoze muri Flambeau du Centre gikomeye arico kiriko gishobora cyatumye na Dodi yoroherwa. Moma ubwa mbere yabaye umukoci atavugirwamo ariko utaza kubwira ngo kuko mama bamubwira ati kinisha barunaka akavuga ati jewe waranzanye ni je mutekinisi nkora ivyo ngomba ninaguha resulta nziza uranyirukana. Mugabo we wicaye hariya muri tribune ntuze kumbwira ngo kinisha runyanaka kuko we ntimukoresha imyimenyerezo. Hanyuma no kuvuga ico moma yazanye muri Flambeau du Centre ikintu batangura gukora umwe ikintu kiri professionnel bazana abakinyi baba bakenewe apana kuzana zangwiza murongo. Icyo turacumvikana ariko ko buriya dusubiriye inyuma tuzaguhava ndusubira tugaruke no kumumenyereza kuva kubitwa Omar ntagagera kina kirange kina erega bose kuko mama iyo nziza afise yari afise tuyiharura gwera ku mugabo Omar ntagagera n'umusore muri kipe. Erega Omar niwe yazanye impinduka muri Flambeau du Centre iba Flambeau du Centre ihanga imyaka 4 yarayizanye mugamugende musubira inyuma aba bantu muri Flambeau du Centre benshi mama baramuzize. Erega Omar nawe yarananijwe bijya bikombe kuba tabitwaye. Omar suko adatwara ibikombe ahubwo hari ibintu nta mumenyeza numwe mu Flambeau du Centre yahaciye hera kuri Kambaranga. Oya Kambaranga we yarananijwe ariko rero gatoya cyo arangingo ni tuvuga ngo hari image bitanze ko ano ma equipe yacu abiri abandanije kugenda ni credit ku muyobozi wa Flambeau du Centre guko wawe wamenye ikibereye umukozi kubera ko Aigle Noir ntugire ngo gusafaringa ku unye nuko amafaranga batabahakekana muko umuyobozi wa Flambeau du Centre abakubise 30 akabagura ati hariya ni mugakora akazi miliyoni 50 ndabakwita 50 nukuba ku mukozi afise n'umunyeshuri muhiri wabo yemerewe akavuga ati uyu mwaka ukazoba uwa mbere ufise guzohabwa ibinyuma y'umwaka akabazo mutishuye mu majamo make kari koshe cyane gose nabageni mbega Flambeau du Centre Aigle Noir the Fighters nizo equipe za mbere zizi gutegura neza hano mu gihugu cy'u Burundi. Oya Aigle Noir nayo novuga ngo irikira vyiga ariko Flambeau du Centre nayo cyo gutsumana kugira ngo credit ku muyobozi wabo. Oya jewe bamenye ivyo bintu barimo. D'abord ni equipe zibiri zitandukanye mu nyubako zazo. Aigle Noir gutegura reka mbadana ikibazo kibacoroshe kuko ngo Noir yitegura neza ego kandi kuri Aigle Noir hari akandi kantu katameze neza ku ruhande rumwe ariko kurundi ni sawa
Aigle Noir ndemeza yuko n'umugwi Aigle Noir iraciga igituma izi gutegura nkabivuga n'icana Aigle Noir ikoresha abakinyi babo birereye urumva uretse ubu tubonye bazanamwe ayandi maraso y'abandi bakinyi bakuye ahandi hantu Aigle Noir yahora ikoresha uza kuraba abakinyi ikoresha nk'ibice nka 90% uraza gusanga arabakinyi birereye bonyene bakiri bato ni ico naco kiraza kugutuma iyo ugiye guhangana ku mugabane wa Buraya aba bakinyi nibyo ni beza ariko ni beza ngaba nk'abo wareze bagiye guhura n'abandi beza aba nabo nta experience bafise ariko kugutegura Aigle Noir turavye ukungene umugwi wubatse nuko wategura inkino rimwe na rimwe ukaraba n'ukungene bazanye umenyereza Aigle Noir yateguye neza Primus League centre yoyo Samfote kabisa wo kwiga yoyigira Primus League kano kanya hari ico yo bidusigiye yuko hari nivo twa twavuye ko mwaka weze hari nindi nivo twatwiye ko kubera ko tuwose ama equipe arengana igice ca mbere hano mu nazi ku mugano wa Afrika erega ikintu cyose ntugire ngo ruzingiye kuba benyine yo batanze amafaranga ariko na Stade Ntwari yabigizemo uruhara guko Flambeau Centre angirije akazi kuri Stade Ntwari ariko basunitswe n'abafana bari bafise yes rero nukuvuga ko mu gihe tuzokwita ariko Aigle Noir naho vyanse kandi yari ifise stade yose yuzuye Aigle Noir ariko bari bahari atariho bari jaje kubera atariho bari ariko umuntu wamwambitse ibintu adashaka kwambara ivyo rabimbwira gute suko umusuzugura abantu ko babanye bari banezere kuri Stade Ntwari mvuga gute ko bari bahari batariho bari kubikora utaneze ntimuhura n'umuntu ukamuna mu kutsuga twengo utagomba kuga babuze amashance bitsindo barabirondeye birabo oya gusa jewe ico binyeretse muri Primus League turahura nkaramukanya nawe nkatwenga nkamwenyura hanyuma twarengana nkabwira yiki uri barajingitwa urumva gico binyeretse muri Primus League mukwakanye murese binyeretse ubwa mbere yuko imigwi yatwaye ibikombe muri sezo iheze ni imigwi yari bimerita hari gutwara igikombe waciye ahandi hantu ukabitwazwa n'izindi ngufu atari bwa bwiza bwawe ariko kuri no ncuru abatwaye ibikombe binyeretse ko bari babikwiye kuko baserukiye igihugu neza Aigle Noir the Fighters guhana Al Ahly Keruve bivuga ko biragoye wa muntu we mu majambo make segonda 30 umuntu ashaka kuja mu cisi wala urakucagwana no kurondera kuja kandi equipe nationale yabo muri ya ibice 90 n'abakinyi bakina muri equipe nako muri higawa ryo mu gihugu ca Equipe ego hanyuma no bwango kuri Aigle Noir ni kwiga hanyuma barabe ko unyundi munsi bashaka kuzokwisanga basohotse bagaca ahantu mu nzira zoroshe ako ari Al Ahly ni test ikomeye tazakora ko tazakora bya bindi 5 8 Singida Black Star Irakim na Flambeau Centre hariya mu gihugu ca Tanzania ama media amaze kuba atangura gushusha tituraje Bujumbura dutsinde Flambeau Centre doitsinda home and away Flambeau Centre yo biramirika par rapport ya Aigle Noir ariko nayo nyene ntiyorohewe kuko ino Singida Black Star yatsinze za Rayon Sport yatsinze za Al Ahly Omdurman babatwana na Sekafa uca wumva yuko umugwi urinze utwara Sekafa yarimwe za police za Al Ahly Omdurman za APR ukarinda uparve na gutwara ico gikombe uba woroshe rero novuga ko kuri Flambeau Centre bavuze ku rukino ruheruka ngo intwari mission ahubwo babivuga inshuro nyinshi batogahereze ngaho nuko reka turangirize ngaho ivya hano muri zino nkino zya kuri zibiri Flambeau Centre ndetse na Aigle Noir the Fighters baje kuba barengana igice ca mbere rero kumbure mwanya kabisa hano mbona ubaye